Ni couple nziza rero n'umunsi dufise aho naheze ko ari abantu basa neza cyane go tuzakaga byinshi bitandukanye. Yes, commentaire munsi kwanza mugiye kwanza kurana no couple ingene bari barabana neza mu maso wananeza ko hagaragara mu rukundo rudasanzwe n'abantu babiri rero n'umutuza kuyaga ku rukundo rwabo ndetse n'ingene vyagenze urukundo rwa mbere rwatanguye gute n'urukundo rwabo rwavugishije abantu menshi amajambo atandukanye ngaya mu gisigara cya Bujumbura benshi bavuze yuko warusanzwe wubatse wataye uwundi mugore Eske ntibari yari we Imana yari yagusi siwe Eva wawe yari meze kuri nuko Eva afise amabara menshi rero wihenze ukagaragaza ibara ritari ryo aho kubaho mu bara ritari ryo wanje je peux quitter ikintu komeye cyane aho kubaho babaye imyaka yawe yose wofuma babari iyo myaka mikenya hamukabaho bidegemvye umuneze imyaka myinshi yatandukanye n'umugore yataye umugore n'umwana no musire bakagira mariage n'undi mugore abantu babenshi bavuze ngo ni mu diaspora wakurikiye amahera bigenze gute ari warubatse koko ivyo byo kubaka rindi yababwiye nta numwe ufise kuko nta numwe mwavyaranye urya yari pastor bwari ubucuti bwani mufitane umu-ex wawe wavure n'urya mwavyaranye hariyo trace ati hari icyo yasigiye nanje namusigiye azokwamanyibukirako une umu-ex wawe ubundi twebwe nta ex abandi nta ex bafise udafise umwana mwavyaye n'undi mukobwa na mu-ex ufise umuntu muja kubana hari abandi binjije ati turabanye vy'ukuri bishitse uranahura igihugu kirabashigikiye ati ubu aho bigeze mugende mubane imiryango irabashigikiye ati aho bigeze mugende mubane mu gihe utarashira ico kintu imbere bisigura ko ataho muri abana muri ko muramarana umwanya no kumarana umwanya muracari muri caha cinyanturuko muracasambana muracasambana kumarana umwanya n'umuntu mu nzu mukarana mukagira gute mutandikira mu mategeko aho nta kintu kimwe cemeza ko mubana witwara he ku mana ku gihugu abantu benshi bavuga ko wakomerekeje umutima wiwe abangumerekeje ni bangahe abagukomerekeje ni bangahe eske no mu kazi wibaza abagukomerekeje ni bangahe igihe yashika hari havuye uwundi n'uwo wundi igihe yashika hari havuye uwundi c'est même histoire même nawe wowe ushobora kwicara nkakubaza ni experience ariko wasize trace n'urya ariko waronse ubuzima bwanje bwose n'uyu tumenye gutandukanya ibintu Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomedize rakomeze neza murasumiriwe canke mwaramutse vaye na muri. My name is Frank, the answer. Iyi ni African TV kiri mushasha ndagusaba kugira subscribe. No musi twagira amahirwe yo kuba turi mu rugo wiza mu rugo rw'abageni tuzagaye gubishije bitandukanye no musi muri kino kibanza makandi tumenye mbega ni bande kakanze mbere ko baturamutse turaza guhera kurinde dore kurinde kwanza. Okay, turakora mukite. Jambo. Jambo. Uko bien? Ndiyo. Salimia African TV. Ndabaramukije mwese abakunzi ba African TV. Ego. Umeze neza? Ego. Karibu sana mzee. Asante sana. Umeze neza? Turashima. Ukoze utwakira mu rugo iwawe.
mwakoze kutugendera. Kuramutsa abakunzi ba African TV kwanza abantu benshi barakuzi hari benshi bagukunda hano hoye. Ciao ciao bakunzi ba African TV. N'abakunzi ba Kijaja abantu bakunda amagato ya Kijaja. Abantu benshi barya amagato ya Kijaja, abantu benshi barya amagato ya Kijaja batari basanzwe bakuze. Yego. Kandi nivyo. Barambaza. Yo bananciye ko baravuga ati yo bari wewe. Bari wewe canke si wewe. Yes, ni couple nziza rero n'umunsi dufise aho nazo ko abantu basa neza cyane go tuzakaga byinshi bitandukanye. Yes, commentaire munsi kwanza muri kwanza kurana no couple. Ingene nawe ko barabana neza mu maso. Bana neza ko hagaragara mu rukundo rudasanzwe. N'abantu babiri rero n'umutiza kuyaga ku rukundo rwabo ndetse n'ingene vyagenze. Urukundo rwambye rwatanguye gute? N'urukundo rwabo rwavugishije abantu menshi. Amajambo agiye atandukanye ngaya mu gisagara cya Bujumbura kuri réseaux sociaux. Yes, karibu sana. Asante. Umeze neza. Sura kandi uramutsera abakunzi bawe n'abakunzi ba African TV. Abakunzi benshi basanzwe gukunda, basanzwe gukurikirana, basanzwe bazi canke bagya gato zawe. Nokuri ndabaramukije cyane. Imebwe mungeje ja. Yego. Amaviews yanyu. Waravyushe cyane mzi. Akayobe katanguye kuza. Nararongoye. Urugo rushashe niko. Ariko misi bikene naho bamaze kuvyuba nkuko wowe. Nta kwezi kurahera. Nari ndabishuhiye. Koko. Ariko nubu nyotewe. Wihenze ukaronka gusa nakavungunye gatonya. Biba biheze. Mubunya mu misi mike nyamaze kuranka kavungunye gatonya gusa. Ibaze mu misi izana kuzo umeze gute. Mwe murarondera ukuntu ukuri tuza turagutwara. Yes, ni Kijaja le pâtissier turi kumwe kuri no munsi avuga kuyaga byinshi bigiye bitandukanye kubijanye d'abord n'umwuga wiwe asanzwe akora ugukora amagato ingene zatanguye ariko kandi tugiyage kandi kundi bigiye bitandukanye numwe mu bantu baramaze isi yo kuravugwa cyane kuri social media. Wakira gute iyo kuri social media rero uri kuravugwa cyane gose mu gatondo uzindi kubona kantu kawe mu gatondo uzindi kubona kantu kawe bo atari uko hafi yacu hari ikintu gishika kure kiriko kiravugwa nabi. Igishika kure kiriko kiravugwa nabi. Yego. Hafi yacu. Hafi yacu. Hafi yawe, hafi ya twese. Urakunze gushika kure kubera uri kuravugwa nabi. Ariko ukoze ivyiza nushika kure. Sindamenye impamvu. Yego. Bo ndabifata nk'ibisanzwe jewe. Ikibazo nuko tuba twarihereje imbuga. Iyo wihereje imbuga tumenya yuko ama negativity abaho n'ama positive abaho. Aho nyine d'abord tashaka kumenya Kijaja yahora ari umuntu ameze gute atarubaka. Kijaja niyigeze ahinduka. Ni social ndace bugufi. Uzonsanga mu masite yari yose. Ikiza gusamba ndiko ndondera amahera. Uri mu byunguka. No mu mashamba wonsanga ngiye kurondera amahera. Sinzi guhagarara ngo nuko oya. Yego. Yes, wakoze ubugeni muri uko kwezi guheze, ubugeni bwavuzwe cyane gose. Bwavuzwe cyane gose kuva butaraba kuva ngira ngo ukija gukwa kuri état civile ndetse no kuri mariage n'ibindi byose n'ubugeni bwavuzwe yuko Kijaja kwarongo yundi mugore mu gihe taduzi ko asanga afise undi mugore. Bimeze gute kwanza? Haramisha dafise umuco wa. Bo nibaza ko ishusho bari banzi ko atari yo babonye. Ico nico cambere. Fani ngo yabagwishije. Narabagwishije. Bisigura ko nakunda indirimbo ya Legend. Ko nari mu Legend. Bisigura ko nari mfise izindi ngeso. Cyane n'urukundo rwinshi banzi ko nari kujya nyene sanze ndi social nagenda nyagisha abakobwa neza bakibaza ko ari bo nzotora. Nagira abo bari bakwiye kunezerwa ati burya by'ukuri naho yoba yaraciye hirya nino akaja Mombasa akagaruka Kenya akaja hehe ubu aratuje. Agiye gutuza no w'Imana yamusezerane. Benshi avuze yuko warusanze wo batarafise wataye uwundi mugore. Eske ntibari yari we Imana yari yagusi siwe Eva wawe yari meze kuri nuko Eva afise amabara menshi. Rero wihenze ukagaragaza ibara ritari ryo aho kubaho mu bara ritari ryo wanje. Je peux quitter. Ikintu komeye cyane. Hakuba Eva afite amabara menshi ariko hakuba mu ibara ritari gwawe. Ushaka wo kwigira ikiba kikaba
ho kubaho ubabaye imyaka yawe yose wofuma ubabara iyo myaka mikenya hama ukabaho widegemvye umunezero imyaka myinshi. Ni gute wababaye genre byagenze gute kugira ngo udekuvre ati jewe ngahantu cyo kibanza kinka amahoro kanje kurondana n'ahama amahoro? Nta numwe bitarashikako. Ni benshi bakadukurikirana ko muri maze gushikira abo nyene barabahindura nabo barumva ati uyu muntu turi kumwe vraiment sivyo. Yego Kandi si ibintu ukwiye kwisigura. Hariho ibintu wumva ukavuga ati sha jewe vraiment bana numva ko atari iki wanje ikangende ngahanya dufatiye rero ku majambo ntabwo bavuga ati kijaja yatandukanye n'umugore yataye umugore n'umwana no musire bakagira mariage n'undi mugore abantu babenshi bavuze ngo ni mu diaspora akurikiye amahera bigenze gute ari barubatse koko Ivyo byo kuba karindi yababwiye bari bagize ikibiri uravyumva barakoze ikibiri ati dutere barungutse canke barahomvye sinzi vyabo kubiri kose ntibungutse nta kintu kimwe bungutse sinzi kumbure barungutse kuko sinzi ko amajambo yabo yari kubuza imvura kugwa sindavyumva ariko gusa ivyo vy'urukundo none Frank ubayeho imyaka ingahe irenga 20 wamenye urukundo ku myaka 10 n'ingahe 12 kuduga aho rero ndagufashe ko uri umwana wa hafi mu Kamenge wawundi nyene yarazi ibintu byinshi none ushobora kumarurira ati aba ex bawe ni bangahe? Oya nta numwe ufise kuko nta numwe mwavyaranye urya yari pastor bwari ubucuti bwani mufitane umu ex wawe wavure n'urya mwavyaranye hariyo trace ati hari icyo yasigiye nanje namusigiye azokwamanyibukirako une umu ex wawe ubundi twebwe nta ex abandi nta ex bafise udafise umwana mwavyaye n'undi mukobwa na mu ex ufise usanga ufise umwana neza Zoe muri makuru afise umu ex yego ariwe abantu bavuga yuko mwahora mubana kubana hari mushitsi bafise mo kubana cyangwa ari wa muntu muvuga tuyunyeka tubanire muri sije yo kubana ariko dushira urukundo rwimbitse rw'indana muri make nta rukundo rwaye ruhari kuko abo mubana uyu munsi hari ababikora vyaramaze kuba shosho ku buryo ababikora ejo tubikora higeje tukabikora na higeje tukabikora istadi turabana tureka kumara ijoro rimwe gusa turi kumwe ariko ejo mu gitondo gushika ku mugoroba tuzoba turi kumwe sije yo kubana rero bayihinumbero umuntu muja kubana hari abandi binjije ati turabanye vy'ukuri bishitse uranahura igihugu kirabashigikiye ati ubu aho bigeze mugende mubane imiryango irabashigikiye ati aho bigeze mugende mubane mu gihe utarashira ico kintu imbere bisigura ko ataho muri abana muri ko muramarana umwanya kwiyiba no kumbarana umwanya no kumarana umwanya muracari muri caha cinyanturuko muracasambana mureke muracasambana bisigura yuko n'umuntu mwabana ariko imbere y'amategeko adahari atazwi imbere y'amategeko azanye nyine by'abajoni mwe bisanzwe bro nuko twamaranye umwana ariko gusa ivyo kubana vyihoza ahubwo umuntu mwamaranye umwanya kwari urukundo rushitse nkakujya nawe byashitse urakunda umuntu ariko ubundi munsi uravuga ati uyu vy'ukuri uyu wundi niwe wiwanje ahubwo si wiwanje gusa ndarengeye byose nta mayera afise canke ndabona projet zanje arizo zinyishe reka ndamwandikisha tukibona kaya gafoto utavuga ati Frank vraiment aravyemerewe sigura yuko kubana n'umuntu kumarana umwanya n'umuntu tuye kuvyita kubana kumarana umwanya n'umuntu mu nzu mukarana mukagira gute mutandikira mu mategeko aho nta kintu kimwe cemeze ko mubana witwara he kumana ku gihugu abantu bashobora kuba bakomerekeje umutima wiwe abangumerekeje ni bangahe abagukomerekeje ni bangahe eske no mu kazi wibaza abagukomerekeje ni bangahe ni benshi
abo witeze gukomeretsa ni bangahe n'abaye baracyasigaye definition y'umuntu uratahura rero nibisiguye ko ucuza gutera karura ati kuri rezo society ngo umugabo wanje ngo oya hari niyavuze hari twebwe ndashobora no kugureka ama message yanje nawe muri ico gihe uzo ameze neza bimeze neza okay me kuruhande ariko abantu holasho yawe nawe imeze gute y'umu ex wawe uwo mu ex wanje oya itegereza gupangwa neza biduga bimanuka arongogwa atarongogwa agira icako signification y'umu ex nuko afite umwana bitegereza gupangwa neza na leta irabishigikira ati iyi relation ipanze aba bantu babiri bipangwe neza kubera barera umwana muri make wari warahushije Eva wawe kuko twamubonye ngaha anya umuntu agerageje kureba amasanamu sinahushije rimwe nahushije inshuro 100 kuko umwe igihe yashika hari havuye uwundi n'uwo wundi igihe yashika hari havuye uwundi c'est même histoire même nawe ushobora kwicara nkakubaza ni experience ariko wasize trace n'urya ariko waronse ubuzima bwanje bwose n'uyu tumenye gutandukanya ibintu sakana gakomeye cyane bro uwasize trace n'urya abandi bose nta trace bafise ariko wasigaranye ubuzima bwawe n'uyu ni ryari wagiye kumva ko wakunda uwundi mukobwa mu gihe uri kumwe n'uwundi maybe mwavyaranye cyarakoroheye nokunda uwundi mukobwa uri kumwe n'uwundi maybe mwavyaranye yego cyari vyoroshe gukunda uwundi mukobwa mu gihe ufise umudamu mwavyaranye nibaza ko atari story yanje uri kurabaza ariko uri kurabaza gusa ati vyo kugendera ngo byarakoroheye kumukunda madame wasigaranye ubuzima bwawe mu gihe wari ufise uwundi muntu muri umuntu agufitiye umwana byari byoroshe muri ico gihe aza nk'umutabazi aza nk'umuganga aje kuvura ni yambere asura ubona igenda tugiye gutabara tugiye gutabara kwa kinjanja goye akiye karabaye ije bayita sehabaniha muri make kijajo barakomerekeye mu rugo ku buryo yaje aje gutabara inzira ikirasha none ni story ndende Franek numva kumenga ari utuntu tuwe dukwiye kuba privé gato en fait hari abantu benshi kuko abantu bashobora gukunda kuri social media ngira ngo zose platform zose ngaha mu Burundi barakuvuze cyane gose ashobora kumva biyumvira kijambo byagenze gute abakunze basanze bagukunda rero habenshi koko baradutuma kugira ngo dushobore kumenya amaba yamwe nibaguteka amakosa batahure yuko bwakurikiye umutima wawe ndetse n'urukundo rwawe kuko Eva na Adamu batabanye urumva yuko Adamu aguma agenda kurondera abandi hari mu gihe Eva wo musize hamwe no munsi waramaze kuronka Eva wawe yarakoreye kugira ngo ushobore kumuronka nokore n'ivyanyoroheye hari heze imyaka 3 nkuko nabibonye ku masana magiye atandukanye mukundana cyari byoroshe muri urwo rugendo rwose nivigeze vyoroha ubundi nuko jewe atamukobwa tubamarana umwaka muri kahise kiwanje muri kahise kiwanje nta mukobwa tubamarana umwaka bisiga tubamarana umwaka aramaze kubona intumbere itariki y'umwaka igeze sati n'uwo munsi sati n'uwundi munsi hari intumbere ariko namaze kubona nawe wobesha abakobwa no kwicara ngaho ati ngo imyaka ingahe kweli ufuma nawe urabitahura ufuma uvuga ati no kuri je ndabona umwaka naho mwimbu mbona umuntu aho turiko turaja naho mbona kumarana imyaka 3 n'uyu oyi ni ibintu byari bivuze iki kuri wewe bisigura ko nitonze kandi ndasubira kandi nditonda kandi ndasubira kandi ndabaza umutima ati vy'ukuri abantu benshi bamubonye bibagije ko ngo ari we ngo akurongoye andongoye bivanye n'igene bo ngafite amahera menshi natanguye mvuga ati aha hanze mu bitwerekeye hafi yacu negativity irashika kure cyane haraka ntacyo ndavuga ariko byashitse kuruko sipozo rero cyo ndabivuga
ko ari we yabikoze wibaza ko byoca bishika kure hangana gute yes uranaho rero kumbure barabonye ati ibibaye na kijaja twari tuzi nibijanye rero ko bihaye uwo muco ati niwe yabikoze ngomba kubareka oya ahubwo tugomba gukuraho tubaho kutobwa ati ivyo mwiyumvira mwige sivyo mwiyumvira ibitari ivyo kuko kijaja cyambe tushafisa amahera arafisa akazi kiwe ni umujene yari veikiri ngaha mu gisagara ca Bujumbura ni umujene asanzwe ashigikira abantu bose benshi bagiye batandukanye muri makuru afisa amafaranga yabo tubwirizwa kubabwiza ukuri yuko atari ivyo oya abantu bafite ivyumviro vyinshi kijaja wowe ivyo uzi nivyo bikwemeza ko atari ivyo yego nta mu bushobozi ufise na bumwe bwo kuja kubumvisa ati sivyo Chris noja kwisigura niko Chris mba ndiko ndavyiga mba ndiko ndabatahuza ati nvyari ivyo ariko nimukwiye kubizana ngaha yes uno munsi experience ufise yo mu rugo ni gute ushobora kuyipartager buri mujene wese adukurikira experience mu rugo nayo ufise mu kwezi kumwe uyaha kijaja nuko mvyibushe nuko mvyuka nkaronka amagi mu gihe kare najya saa 9 muri restaurant oya vya vrai none twoharura yuko umaze ukwezi kumwe wubatse canke ico gihe cyose wari kumwe n'umu ex wawe wari wubatse nivyo mu rugo kuko hari vyinshi ubona utandukanye n'undi mujene akiba muhiri wawe brother nagusavye ati ngo uya wakera bisire ko namukunze vyimbitse urukundo rushitse uranyumva ivyo umubano vyihoza kuko hari kibazo nakunze nshire kuri rezo society gute umwana wiwe Zoe wafise imyaka 3 hama n'uyu nawe bakaba bariko baserebura imyaka 3 uranahora ivyo rero banzo vyihoze twebwe nidushaka kubijamo ariko ndashobora kukubwira ati kwari urukundo rushitse experience yo kurugo rero jewe kubaho kubana n'umufasha n'uyu munsi ariko tubwira ati umwana ariko kwiza imyaka 3 Zoe ariko kwiza imyaka 3 ariko kandi uyu nawe muri ko musirebura imyaka 3 muri kumwe nawe bisigura yuko abantu makuru bari bafise yuko wubatse tariyo none wowe ushaka tubabwiza ukuri tubabwiza ukuri abantu wowe ushaka kugira ibintu biri positive tugendere muri negativite niho ibintu byoshika kure oya ndashaka tuvuge positivite abo kugira ngo abantu tubakure mu ivyumviro bibi kuko urumva bo kuri réseaux sociaux bavuga ibintu bitari ivyo bavuga amajambo atari ariko dushaka kubabwiza ukuri koko ko bavuga ati yo kijaja byagenze ukuye ariko ivyumviro byabo bitu bibakure nkaho kugira ngo bashobore gushigikira ivyumviro vyiza kuko no munsi wewe hari henshi bakumviriza hari henshi bakuraba ukababera karorero keza hari abajwe no munsi bakuraba bakavuga ati shanda shaka kumera nka kijaja eida mu kazi usanzwe gukora ko gukora amagato hari abantu bakubona akora nk'akaroro kadasanzwe uno munsi kandi bakaba bumvise amajambo menshi kuri réseaux sociaux bavuga ati kijaja byagenze kuno onye cyo tubabwiza ukuri ube clear kwa mutari muri kumaru wa undi nyine azakagenda ariko kurumva uno munsi ko ari ukimara ukweze mu rugo Frank ariko kuri tudashaka kuvuga hari ibintu nshobora guha umwanya nabo barafise ubwenge barabayeho bagende biyumvisha ico kintu mudamu yo mafisa amakosa umu ex wawe udashaka kuko urumva na Harmonize yarabiririmbye ati sishobora kuja kuvuga umuntu nabi ngo ndiko ndishira heza kasi fise kwisigura cyane jice yuko ndiko ndonona ivyigeze kandi yarahaciye yarabaye mu buzima bwawe hari ico yoba yarafashije ko yarakorereye umwana no na Jerry yaramfashije kuba Zoe uyu munsi shobora kumva nifere ko yitwa Papa Zoe rero sinumva ko no kwisigura bibi canke ibidafise numbero cyane kuri réseaux sociaux kuko ntacyo mfise no sigura ati ngo batahure uherutse twaganiriye na Renine numwe mu bantu basanzwe bagukurikirana cyane kandi ari umukunzi wa ari umugenzi wawe no kuri mariage yawe niho yarari ni inshuti yawe kuko ndetse mu bugwa bigiye bitandukanye yakadasohoka yes niho yatubwiye ati mu rugo burya ntubone ndi kuko nawe bivuga yuko yahukanye bivuga kujya mu rugo ku bantu babiri batandukanye
haba hari ibintu bikomeye cyane kandi si ngombwa yuko uza kuvuga nabi uwo mwaka ukayesha ngo uvuge ngo amakosa yiwe mbega niko bikwiye kugendera kijanye nuko niryo jambo nari mejeje gusigura ati gute ukwisigura vyiza wewe hama mugenza wo mushire habi bro yaremeye araguye iryo teka atigeze aha umuhungu ari we wese kukwibarukira umwana kwibaruka umwana uranahura aremera aravye iwabo kumbure cyane cyane kuri Renine araza murabana nimba daimoni yabonye aturu rugo rusa neza reka ndaruvyonge siyo yo iba imvu yawe yo kugenda umuvugana mwandagaza oya nibaza ko nivyo bifitiye spiritual birafise inkoni yo guhashura kuko gute wowe utiriganye rega aho umwasi akoretse ko ari umwasi mubwira ati nukuri inkuzo ngomezi ufise zo gukora ibi bintu jewe nazo mfise uranahura bandanya urugendo rwawe nukuri sipoza ko wanyishe canke napfuye vyose wamugaje usiga amahoro ugende kuko nta nyungu birimo oya hafraneke icerekeye kuri Renine nawe Renine yubase rushitse bro Renine afise maranumva story ziwe nkako kurira afise story ndende yo kubwira imyaka n'imyaka no munsi abajone benshi mingo ikora barera mu rukundo cyane uko bibona sindo muganga aho menya ngo abababaye ariko urabibona cenza kubona ati abagenzi bagukikuje aba rukundo rw'ubu n'ubu snitch gusa nicyo mbona kwa kundi hypocrisie vudu konya twibaza yuko n'urugo ari mu hypocrisie none urugo wanje ni juru muta apana ijuru rito muta oya warashitse none we nubibona erega muta urabona hanze urukundo rushobora kuba ruhari ariko abajene nta gafaranga bafise gakwiye niyo mpamvu narongoye bashobora kuvuga ati ngo n'umukobwa yabigukoreye kuko nabonye ubwabo nibavyitahuza ati ngo mbega vy'ukuri ararongoye ayo mahera yakuye hehe kuko nabone barafise urukundo bariko bandika ibinjana je na shiri wanje tumaze 5 muzinanye bakundanye ndiko ndavuga vy'iwabo bakundana me ubwo buryo ntabwo rero muri ico gihe rero kumarana 5 n'umuntu ubona ko udafitiye uburyo bwo gutwara canke base swati nawe naronka ubwo buryo mutwarane muri ico gihe ntubu kibaye seriye kwa kundi baseriye umuntu ari seriye n'ujya bafisa amahera yes wakoze mariage nziza ku bantu bashoboye gukurikira amasana magiye atandukanye wakoze mariage kuva kuri etat civil ibintu byasa neza gushika ndetse no kuri mariage bivanye n'abantu bashoboye guparticiper muri mariage Victoria Steam niho bari abantu bashoboye gushigikiye muri mariage yawe wosigura gute urugendo rwa mariage yiwawe rwari rurerure rurimo amahwa nibaza aho ninjiye ngaha rwari rurerure burya urukundo rurategwa ruri serious rurategwa satani arahaguruka nabirya bintu mwabonye vyahagurutse twebwe twaragwanye intambara nyinshi ku bwacu twebwe babiri kubera mushobore gufatana vy'ukuri muba mwagwanye muvuga ati vy'ukuri ndabona n'uyu n'undi akavuga ati n'uyu 3 years urumva umwaka wa mbere basi shushu be umwaka wa kabiri kofi rya mbere umwaka wa gatatu bizu isubirira rya kofi umwaka wa kane tubana karamata umwuga muto none muta kushaka kwijijisha none mana uyaha mu rugo none wamukubita apana mu rugo umuntu ukunda kanyuruka ko zakurusha amakofi ni menshi bro simbaka kubite ngawe uri kuraboza umubiri mana ahuri kirundi mwaka wa mbere ni shushu be mwaka wa kabiri ni kofi apana kofi ngaha oya mwaka wa gatatu ushobora kumukarira tumbereza ubuzima bwacu neza
dutegura ibintu byiza gukabura muri make none si byo kofi muramabarira ko numva ibindi buri kuramwereka ati kanura ati humuka nubona iyo turiko turaja kuko umwaka wa mbere novuga ati ni muri ya circuit ya adolescent turashuhanye turageze ariko umwaka wa kabiri dukore projet dusenge cyane Imana tugwanirira ibiri imbere muri uwo mwaka niwo mutwe mutegwa kuma ko visa kure ni muba muri ko murabona vya bindi oyaha muri ko murabona ati mbona kazuza yani hagaze mbega vy'ukuri murafise sije y'icyatumye muhaguruka umunsi ufata ingingo yo kubana n'umufasha wawe n'Imana yagutegekanirije yari umunsi umeze gute muri wewe wiyumva gute kugira ngo ufate iyo ngingo nafashe ingingo muri wa mwaka nako nakubwiye ati yo gukebura imbere yo ko ndamukebura naricaye hasi ndavuga ati by'ukuri ndarengeye bino bintu reka fate rero decision nyayo ni wa mwaka mugendi wabo bakavuga ati yo niwo nawe ni nka mutwari wacu uyu niwo tukagendana tubona ati ni turiko turabona ibi uyu munsi turiko tubona twebwe bejo bisigura aho decision yari ifashwe ahubwo vyakugendeye gute wumva turarekura miliyoni ni miliyoni aho bavuga ati ngo nararongowe ngo urashize muri ibi bintu by'ukuri ntiwuguruza akabotike basekana yashira gutwara amahera menshi yazingini yari isi ntiri munsi y'imiliyoni 50 sinzi uya ntiri munsi y'imiliyoni 50 nagiharuro nzi oya ntiwayikoze mariage devia byose urayifise ikintu ukunda nugiharurira nijana usanga yashitse cyangwa ugasanga ukoze y'imiliyoni 3 ikintu ukunda nugiharurira iki yawe yari isa neza koko bo abafotografe baraze gufotora barabigize neza bisa neza yes wewe usanzwe umenyereye amajambo y'abantu kuri rezo social agiye atandukanye inavyo urimo cyane ariko wewe ubwiwe yaremereye gute mu mutima cyaramworohera muri wa mwaka wo kumukebura niho yakomereye namutahuje yuko jewe ndi umuntu bishika ugasanga haraheze igihe ndiko ndavugwa kandi yaratahuye business yiwanje yaratahuye projet ndimo yaratahuye byinshi bisigura ari ubabara yababaye muri ya myaka ariko no munsi ho byabaye byari bibaye bibiri niko kwezi yaragiyemo kuryohererwa umugeni none satani akwima umunezero ubona Yesu yarawurekuye ati bane banje munezehegwe hama nawe nace yitaho amajambo kuri Facebook bro nofuma nugaraze ya konti zose ngavuga ati nta Facebook twebwe tuzi uwiyemera azi imbere yanje azi imbere yawe ndamubona none bro turarenge ivyo bintu nk'abantu bari matira nk'abantu bakuze gatonya turarenge ivyo bintu Facebook turi kuri twebwe nawe ni ahantu dukora business ni ahantu tubona ati nitwakoze iki kintu mu myaka izoza kizotumarira runini kizodufatira runini sahano dutumwanya rero numva ko tudakwiye kuvuga ati ngo batuvuze ibi bro ubuzima bwacu ntibufatiye ngo kuri Facebook dufise projet dukora mu bwihisho ariko hariya tukahashira ati ha promoting ibikorwa byacu bisigura ata Facebook hari turakora kandi turabaho hari abakobwa canke abadamu bataba bakira umwana w'umuhungu jo abayumva to bisupport ubu byaroroshe muri wa mwaka wa mbere usupporta yo kufisa umwana jewe wewe madame wewe none ni yankunza bizi no kubera du proposane bibaze twari tuzinanye igihe kingana gute dufitanye imyaka myinshi muzinanye dufitanye igihe kinini n'ikimenyamenya ni nawe neranje imbere ajya ku bantu batari babizi ntitana no mu boss rero urumva rero yuko ashobora kuba yanakurongowe uko abantu bayivuga oya niwe ide niwe yayizanye ide
ni umuririmvyikazi nategerezwa kumutegurira hazoshikira kandi ni plan wari warapanze rero vyose rero asanzwe yarakora ama concert yaneranje imbere events hariho evenema ya mbere yitabwe n'abantu benshi yakunzwe mu buzima kuba muzi cyane bamuzi mu bintu byo kuririmba kandi asanzwe ari umukiriso cyane umwana wa pastor uvuga yuko warongeye mu rugo rw'abapastori umwana wa pastori umva norushe jewe oya ntusanga tuje ku ruhande rw'imiryango abavyeyi baba bakunda cyane umwana canke umukobwa yashoboye kubazanira umwuzukuru abavyeyi bavyakiriye gute d'abord iwanyu kumva ufashe ingingo yo kubona no umutima wawe wakurikiye ati ngo bakunda umukobwa yazanye umwuzukuru wego yabazaniye umwuzukuru ariko hari uzozana abuzukuru kandi mu nzira yo yemewe n'Imana n'igihugu ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye narinze gusigura iwabo n'umukobwa mu gihe hari abakozi b'Imana ubavyakiriye gute vigeze baca intege canke ni zimwe muri za ntambara watubwiye barya bari munsi yabo abakozi b'Imana bari munsi yabo barabaza ati none igihugu nakibi oya none ishe yarigeze kuja imbere kuko nushobora kutwara niyo dose ije imbere y'Imana rimwe rizima bihenze kwa kure kabiri ariko n'Imana bayavuze ati vyasaba abantu barasenze kibaye nta mupastori yoduza dose Imana yamaze kwakira ati ngo aba bantu barahezagiwe ushaka kubahezagire gute ushaka umuhezagirane n'abandi gute kandi nzi uyu niyo dose duga rimwe kuri zima rero mu gihe bavuga ati ntibyigeze biba bisigura bijya vyari bihe vya kera uyu munsi n'undi musha ariko waramutwaye mu muryango waramutwaye mu muryango brother what's wrong nonga hari mu muryango wiwe hose yaragiye yes uno munsi uri mu rugo mu gihe usanzwe ufise ni byinshi usanzwe ukora uno munsi usanzwe ukora amagato uno munsi ufise n'ahandi hantu huguruye mu gisagara ca Bujumbura uno munsi wamaze kuba umugabo koko mugabo bushitse uri kumwe n'umudamu mu rugo wibaza yuko kijaja ari kijaja wundi agiye kuza ameze gute ugese kijaja musanzwe munsi oya ubundi kijaja imbavu zose zirakwiye ndabeshe nu imbavu zose zirakwiye nta competition ndimo umeze neza nta rusaku ndimo ngo mumvuge kubera nzoronka amavyuzi siko kazi ndimo jewe je imbavu zose ubu zirakwiye bisigura nateye imbere imbavu imwe idahari kandi ariyo yari ifashe zose ubu rero yashise mwibaza gute nzo mu milliardaire je bagutinye munenya ubwo murandika nimero yanje udafise nimero yawe kurondere utarakugira umugenzi ahugira umugenzi mufise umwanya muze twifotoze kandi ho bazokubura ijambo rirabivuga turonse umugore uronse iki itunga ni ngo uhushiki itunga ushitunga husha umugore uhusha umugore ahusha itunga ushitunga husha umugore ushitunga uhusha umugore ahusha itunga abahusha igitunga niko mugana uvuga kijaje dufashe muri commentaire mudufashe ushitunga husha umugore no bavuga uhushitunga husha umugore oya none gute woronka itunga ahubwo uhushije umugore abahushije itunga ego ariko vyavure umugani ukuvuga mu Kirundi avuga uhushi umugore ahusha itunga maze kudufasha muri commentaire none bahusha itunga ngo bica bisigura ko umugore abaje kubera amahera Yesu mudufashe muri comment ingene basanze bavuga kuri uwo mugari nimba ari uhusha itunga ahusha umugore cyangwa umugore ahusha itunga uze kubitahura uno munsi imbavu zawe zirakwiriye muri business ya ati utinye cyane gose warinze utera imbere rubavu rutaraza hari akanu kakibura hariho akara kakibura ko mu mara yawe none umunsi akara ko mu mara yawe karamaze kuza niyo migambi two kwitega kuri kijeja mu mwaka 2025 mu mwaka 2026 tugiye kwinjiramo bo ndayisome imigambi
imigabo n'imigambi jewe gutangura mu imigambi rugo jewe bivanye n'ahantu nakuriye nivyo nakuriyemo Franike imigambi je nahoze ngira niyo gufasha abajene naje ndi umujene nkeneye gufashwa ariko ndumva ko urungano rwinshi rurakeneye gufashwa haba mu vyumviro n'amahera ariko amahera aja ahantu hari ivyiyumviro navyumva kuko nayo n'amahera arasanta ata ahantu ngiye banyonone ahandi hantu ngiye bangwiza uranaho ariko apare y'ico je ndakijijwe ndeo yabiga byose mubona je ndakijijwe kwera ndumva ko nzokora ikintu cerekeye ibintu vy'agakiza nibere nka Tetero guheza nka Tetero hahigwa abafira bafira mu mamezo malgré ujuju tocamo bwose urategura inzira yawe ku buryo n'Imana ivuga ati yego iri mu maprojet je negereza gukora ibintu vya gospel. Ni gute ugereranya kahise kawe hamwe n'uno munsi aho ugeze? Ko ni ibintu bitandukanye cyane ugejeje kuraba amasanamu atandukanye. Ibintu vyarahindutse nshobora kuvuga ati umuhezagiro ushobora kuba waraje ku gihe kuko nari nkiri ku ishuri. Hari abandi baheza bakamaramo n'imyaka 10 atakintu barabona bose kwisiguza bakiri mu mazu y'abasi n'abanyene kandi si bibi. Ariko novuga ko mu muhezagiro je wanje wari yihuse kuza. Rero mu gihe wihuse image yanje yakera niyihuse ico kimwe. Atandukanye cyane. Cyane. Ni cyatumye wumva utangura uwo mwuga ugukora amagato? Ugukora amagato jewe Franike umunsi wiyumviriye kuja kuri mikro wowe nyene ni wabitahura ko ari wowe ugira uje kuri mikro niko na jewe ntabitahuye wowe nijwi urarigorora hariyo ka groupe kamwe duhuriyemo hari ijambo wigeze kuvuga ati kaka twese twararirimbye bisigura waragerageje no kuririmba ndakubeshe muri promotion ariko waravuze ati aha ijuni narigorora neza na vya vyumviro by'uwanje bizofasha benshi kandi nzoshika kuba rero jewe mu gukora uno mwuga yari ngwaniteye ubwoba ku buzima bwanje kumva vy'ukuri ndagiye guteka nari wa mutipe wo mu muji ndagiye vy'ukuri singiye guteka nta buzi buhari ariko nagiye gutahura yuko umutetsi mukinjitse ahantu hose ategerezwa kujayo na rugo na rumwe rutagira umukinjitse ufu mugira abana benshi hakaba umwe ariko ateka mu rugo uranaho naciye nahura yuko bizogenda neza donc nzogenda mendo uri mu majene umunsi amaze gutera imbere bafise agafaranga mu gisagara cya Bujumbura kandi bari no muri entertainment ugerageza kuje hagute aho umaze kugera mu buryo bw'amafaranga hamwe ni societe ubayemwo y'ubuzima bushushe kubana n'abasanisani ugira gute jean ubija hagute ko ari byinshi itesha abajene bigatuma basubira inyuma ariko ntugeze usubira inyuma ngira bikwiriye ngira byinshi vya prive nkagira byinshi vya je nabo ubuzima bwinshi bw'iwanje buri prive sindabushira habona uri kuraraba no muri mariage y'uwanje ntabasani baje nabiyiti bibaje oya bisigura je ndafata ati ivyanje bikwiye kuba prive hamwe byo duhuriramo byunguka bije habona yego yes mu gusozera iganiro cyacu uno munsi kubana sanze bagukunda bagukurikirana ariko kandi kubana basanzwe batarajya gato zawe ushaka kuba hatrese hano sanzwe ukorera kumbere kugira ngo kuko vraiment umuntu atarajya gato yo kwa kijaja sinzi gatujya ahantu yikura nukuri nanje ndavugira muranda byiyumviye sinda bitahura
kuko ndi mu bantu ba mbere bemera gukonsoma byinshi kubera ndandaza vya makenya ubundi jewe uburyo nkosoma kuri pate yiwanje hama n'ukuntu ndayisohora mvuga ati abarundi barahiriwe kubona nkiri mu Burundi aho turavuye muri bya bindi bya entertainment turagiye muri kijajanyeze barahiriwe kubona ndi hafi yabo en plus nkaba ndi mu bantu umuntu wa mbere yatejeje imbere arakwisha hasi y'amasosiyete yarazwe ati aya ni yakijaje aya ni yabintu cy'amagato cy'amaburanje nari umwana ariko narajungura neza na rezo sosho zazindi bavuga ngo kwase kwa kufeguma hari hose no musisi cyane papo rumva umuntu yaje hangana n'uwari we wese akora ico kintu sinisinya umuntu umwe nisinya bose muri kandi suko nakora vyiza kijya gihe natahura marketing niki rero uyu munsi ndagerageza nkavuga ati narabatahuje ko nkora vyiza kandi vyemewe kandi vya mbere karite nziza en plus baca baneza imbere ukomeye duteruje imbere oya baneza imbere mba hari ikintu kidatahuriza ndi muri quartier ho kuja muri ville bica bifasha ati kijaja naho byo wabishika unguka makenya guso tuyihere kuko twaragufashije wongo nuru ni wabizi ati kijaja bahinduye umukate subira mu gikondo urabe cansubirayo bisigura bana muze mudushorera amagato nikibi gisabo kibitegeko gufungura gato dukwiye kubaho ubuzima bwo hanze mu manza zitandukanye apana gusa mu manza je ndose n'abashitsi ngaha bateguraga jewe ndabaroshe nkavuga ati baje kuri gahunda nyayo igato jewe ndayigura jewe ndabwira ati je ni mwandike ko natwaye igato kuko nzobasaba akira amahera mu migato baratahuraho rero ndabahamagariye dukorera muri ville kenshi mwararirira muri ville ngo kijaja nakora muri ville muri African Flag kaze muri galeri ya African Flag kaze muri Kamenge business muri galeri ya Kamenge business aho naho ntorinda mvuga muri hazi kaze mu buterere munsi yo kuri Islamic hariho boutique ya kijaja nashize hajya kaze mu Mirango ku munsi yo kwa Ndamama hariho boutique iri hajya ya kera yo kwa kijaja nukuri tuzobakirana n'umutima mwiza nk'inshuti by'ukuri kandi uzobaze abantu bamaze kuhaza yaka nimero kacu rero 69 390 296 iyo niyo nkoresha no kuri WhatsApp. Yes, ni kijaja nitwa turi kumwe yababwiye hasanzwe akorera baje kuri Kamenge Business Center ngaha mu Kamenge nyene hagati ya 11 na 12 na 13 canke muri ville muri gari ya African Flag ushaka gato nziza ushaka gufungura neza mu mariage usaba abashitsi muhira ushaka kumwakura ati nkeneye kanonye umwanya mutonya komande yawe bigushikiriye ndagushimiye cyane papa. Merci cyane ukoze kumwanya washoboye kuduheza mwakoze namwe uraza kwihindiye tuzogera kugira ngo na madame ashoboye kutuganiriza bo bicagona nayo tazari umuririmbyi urumva yuko ahibongoze sanga yakuririmbira neza arashobora kuzoba yagisha nuko atinya mikro uzoyimukundisha naje nukuri muri inshuti z'umuryango nukuri. Yes, merci beaucoup mwese mwadukurikiranye yari African TV yari kijaja hano onya asante sana.